Aha. Uh, Reka ndamutse abariko barankurikira canke dukunda kuganira utuntu n'utundi ngaha na cyane cyane kuri page ya Facebook wanashima iyi video nta n'urundi rubuga nza kuyicishako, reka ize kuguma ngaha nyene kuri page ya Facebook. So sinari mperutse kugira ico nshikirije na cyane cyane ukijanye cyo no kwita ikihebe. Cihebe kuko jiyo umaze kubaho uri cihebe nta byinshi tuvugana, nta na byinshi mba shima kukwishura kuko mba mbona ko mu mutwe hari hagahaze. Je maze igihe kinini nishurana n'ico no kwita imbura bwenge, you know. Yaragwanye agwana n'aba profete bamuramisha amaso barinumira bikomereza ibikorwa vyabo. Yaragwanye na politiki atazi lo passé y'igihugu cy'u Burundi, ayinjiramwo asesangura ivyasesangura mu gatazi, tukarabisha amaso tukanama tukavuga tuti iyo umuntu amaze kubaho apfa kuvuga afite arahuruduka, hanyuma tireka tumwihorere. Hama ikindi yarivanze mu vya M23, ntakekeranya ko ari ibintu yivanze nk'uko nyene, ntibanamuzi, yihaye ubuvugizi, hama bafashe uburerubu, mugabo birangira politike kuko atazi neza na neza politike imeze gute, politike niki, no mubaza definition ya politike ntashobora gutahura ibyo ari byo, biza kurangira nyantambara yavugira canke nyantambara yakokeza icureshe bivanye nuko dusanzwe tuzi ko muri politike ejo babimeze uko buke bikagenda uko mugabo ariko we abari nk'ivyo nivyo ndavuga Chimamanda, you know. Je ndi mu bantu yagwanije cyane, ntaco dupfa, ntaco duhuriye ko, nta rubibe duhana, ntabwo nzi abavyeyi biwe, ntabwo muzi kuko nituraramukanya no munsi warimwe, nta kintu na kimwe cyonyene dufitanye kwisanuyu. Mu Burundi ashobora kuba yarategereje mu bandi ko je nshobora kumwandikira ndamucoresha, bimwe vy'uko usanga sometimes umuntu mu diaspora y'ibintu nk'ivyo dufise abo twakorana ama deal, apana we bro, ama deal zifadika, hanyuma mbaho nimereye fresh, hanyuma ivyo arabitegereza ndazi ko yaza kugira ayo message ama screenshot abaraze kuntuze. Yararisha amafaranga benshi, abo ngaho ngo yarisha amafaranga nza gusanga ababosi babo arabajama, duhurira hano tugatera inkuru, hanyuma biba biracureshe. None kino gihe urabona ko bisa n'ivyaca afete, ntafise ahahera ntafise n'ahahereza, you know. Mu nyuma mva mu Burundi, mani inzira nyinshi camwo, hanyuma bikagenda neza. Nshika hano, maze gushika hano ari mu bantu bangwanije kuva nkiri mu Burundi, ntaco dupfana, n'umuntu w'umugabo ari aho ngaho nyene agwanya abagabo bagenzi we, niko bimeze. Arampa amazina atandukanye, baranyita narongowe, baranyita umugore wanje uku, baranyita ibini mugabo kuko ivyo ngivyo tuba tubona ko ari ibintu nyene vy'imbura kimadi canke babuze ico bavuga, ndamwihorera. Maze gushika hano nibaza ko ashobora kuba yaragiye no muri koma, ashobora kuba yaragwajwe, kuko ndabona ko naramuhangayikishije ngihonyoza ikirenge hano ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. Yaragize shoki idasanzwe kabisa, mugabo ndashikaha. Maze gushika ari mu bantu batanguye kuvuga ko nashikiye ahantu ruguru, mugabo ahantu ruguru akibagirwa ko ari ku butaka ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mba nahashitse kuko yabona ko afite, ni wa muntu abona ko abakiri mu Burundi baragowe. Murazi ko kenshi yama ariko aratangaza ko bagowe, bagize gutafite aragumura, giribi, murabona umukuru w'igihugu wacanyu iki, murabona umukuru w'inamashinga amateka, murabona umukuru umuganga, murabona iki, afite aravuga ibintu atanaza atanafitiye n'ivyemezo, agakopia makuru kwa kuraba canke bari yabo basangiye je no sepa inzira, mugabo mu nyuma akabaponda afite ni ntaho fatwa. Nshitse hano buriya nta byangombwa afise, buriya apfa kugendesha imodoka agira gute, abashaka kumenya ukuri kwanje. Ariko bro biragoye ko ushobora kwicara ngo umenye ukuri kwanje,
kuzwi nanje maze gushika hano niga Amerika imeze gute, eske abanyitangiye imbere babayeho gute, bimeze gute, abo vyakunze vyagenze gute, abo vyanse vyankiye he. Bro, kuri kwanyu narakumenye ukuri kwanyu narakumenye, wibera ku mbuga ntabwo uja muri company, ugira gute na majambo gusa. Ndaza abantu benshi bagesezanira amafaranga, abandi ukagira ibi, mama nagize ibi, bakakabone bagagucisha ko amafaranga ukajya ukagira gute. Bro, ni ibintu byinshi hano bisaba gukora, gupambana. Ukuri kwanyu narakumenye, nibanga rya hano nararimenye. Shika hano Imana ikinzira, urugo rwanje rumeze neza, ruraryoshe. Nanabivuze ubuherutse, ruraryoshe bro. Wararugwanije sana ariko biranga. My wife tubanye neza, bani duha ikibondo. Okay, uraposting ibyo biposting, urugira iki byose bigwa mu mazi birarengana. Cyafata ingingo yo kwiberaho ndi mu gacerere, ndakwihorera. Uja mu M23 yawe, usaba ubwene igihugu za Rwanda za hehe, aho ryari numvise uvuga ngo president Kagame ngo umukuru w'igihugu cyacu, ngo nanje ngo ndi umwana wiwe. Ari okay? Eske mu mutwe buratembera neza? Mu mutwe buratembera neza aho wihakana igihugu cyakwibarutse? Aho wararaze igihugu? Aho wagiye kuri kote y'abansi b'igihugu cy'u Burundi, uragwana uragira kinone kino gihe nguvuze iri guhera, wahindukiye kwa Edison. Nibereye aho nikorera ama content, dukrea content zacu, twiberaho twikorera amakuru y'inkino, twiberaho twikorera imyidagaduro, twiberaho tutangaza ibihugu binabiriya. Muga kino gihe wampindukiriye nguje kuvya ku myambaro. Imyambarire yanje biri kukuraza udasinziriye. Mubwire be yiboka nambara nayo ugira ngo postinge. Mubwire be yiboka nambara nayo ugira ngo postinge, kuko mu mutwe atakiriyo. Singikangwa n'imituragaro je nagira nkubwire bro. Singikangwa n'imituragaro jewe. Kino gihaho ngeze ndi kubaka urugo rwanje, ndi gupambana n'ifaranga, fise bifu ni notsi, fise bifu ni mpudu jewe. Nta mwanya mfise ukotangaza konsaha ninjizaya, kundwi ninjizaya. Wewe mama wanje, haye ivyo bicoco vyawe, ivyo bicoco vyawe ubihaye. Ikiryoshe gusumba ibindi nuko wewe nta mpuzogura je ntogura. Ndabikubwire kino gihe umunsi umwe wonyene. murajaho sinzi ryari ngire mu Burundi, duhuye na Sione umugwiza atunga, turi n'abajama bavuga tujye ni Sione ariko anavaka mbambiri na kautura. Undi muzi yanotse agiye kuri airport. Mani, mutu simple sana, amafaranga hari ntavuga. Yo kumvuri kura comment ro kumengo omenguru umiliyarderi bro. Naho no kwambara ikirato cy'amadolari 2 canka amadolari 3 nayanje. Sikazima kino gihe ndahari kwisoko bro. Nta kirato na kimwe wo kwambara je ntogura, ndabikubwiye. Nta mpuzu nimwe wo ugura je ntogura, ndabikubwire bro. Wavuga ngo uzigwa n'umugore ugira gute? My wife numwamikazi wo muhirubu, numwamikazi wa hano, anapambana mimi napambana, tugwana twese, ibintu bimeze neza bro. Ndazi karakuja bro, be kutavaga agaciro k'imodoka naguze cash bro. Cash bro, si credit, nilipa cash. Kutavuga ko ari plus de $20,000. Kutavuga ko ngira modoka plus de $20,000 yagisanga yindi. Byo byose nibikorwa maze gushika ko kuva nshitsaha. Nakubwira ibindi. Urabona telefone yosohoka igezweho, telefone avuga ati okay iPhone 16, iPhone 17 gutyo iyo nshatse yose cyangwa kandi nari package bro. Ntunkangishe ngo wambara uburato ngo ubw'amadolari 500 man. Naho no kenere kirato cy'igihumbi $100 je no kigura ubunyene.
même $2000. Ndabikubwire bro, aha turi twarashitse, mwadukanga kera, mwadukanga kera. N'abandi bari inyuma bariko baraza, ujingitwe bariko baraza, n'abandi bari inyuma bariko baraza bro. Ndazi nukuri iterambere ry'umuntu wewe ufite inzigo y'abarozi, wowe n'umuntu wonamwica. I know uri umwasi wa family yanje, ndabikubwire, wowe uri umwasi nimero imwe y'umuryango wanje. Umwasi wa mbere mfise ni wewe n'umuryango wanje. Warangwanije ntacyo dupfa jewe, nta nicyo duhurira man. Iyi ni message ya nyuma, wese uzosubira kwishura. Nari narabihagaritse mugabo uri kwire cyangishwa kuko M23 kino gihiri mu biganiro na leta Kinshasa bro. Wabuze amajambo uvuga, wabuze iki, uvirira fashwe nakirafashwe, waho bukera mu Burundi binjiye murarabe muragira guti uragumura iki wewe bro, wiyugariye imiryango. Ubu uri kwiyitirira abanyarwanda, uri kwita umunyarwanda, nabejo barahuza hanyuma ndabiyuja utabaki hapa. Ariko jaho bukera nshobora kwishyira mu gihugu amahoro, nshobora kugaruka amahoro, ibintu byose biko fresh. Ariko ukomeza kugara imiryango kuko ntukoresha umutwe mu vyo posta no mu vyo uvuga, you know. Nibwa sopo ya nyuma jewe ntabwo nzosubira kukwisha ko niwe nitunganya umutwe bro, we nitunganya mind bro ya uri hasi bro, you know. Warashwanye n'abantu bose warashwanye n'abantu bose. Kino gihe ufise beef n'ibirato byambara, ufise beef n'ipataro namba, ufise beef n'ishati namba. We nta muso wari mwenzo kwigira gusaba ubufasha bw'ibintu nkeneye. Nta mpuzu nimvimvye wewe kwambara je ntogura kino gihe, ndabikubwiye. Nta n'imodoka wogura je ntogura kino gihe, ibi ndabikubwiye. Mani ntiza amagara gusa. Aha kuba muri Amerika ugomba kuba ukomeye gusa, ibisigaye navyo ni direct. Kanga abandi shaje uri kukanga jewe, bwira abandi ureke je kumaro no kwambara ikiyato $2 amadolari 3 ni cyanje kuko niko nagishatse. So kuvuga ngo nabuze amafaranga yo kugura ikiyato $1,000, ahubwo ngiye kwifotoza muri ngo impuzo ngo waguze mu Ruvumera nizo kicyambara, impuzo wagize kiniki nagusavye ubufasha, nagusavye ubufasha. Hari umunsi wari mwe nakubwiye ati rent yananiye kuriha ngo uri he. Hari umunsi nimwe nakunanira nakubwiye ati hari bile yaje byanse. Bro urarusha je mvako igihe unyenenye ko ni cyinshi, mvako wara reka kuncira kw'inkonda bro, kakuncira kw'inkonda. Singikangwa je nakanzwe nabi, nta mituragarikiye inkanga, niyo wahera kugwara gushika hejuru ku mushatsi. Sawa uba Washington DC, okay, it's okay. Ya tubige bidufashe iki? Burya amafaranga ukoresha sa $1, nanjye sinkoresha $1 hano. Kusa aho uhembwa ngahe hajya? Niyo wahembwa 30. Kusa ubushaka kumenya idabayeho gute, okay, nashikiye mu kazi k'ubuyanga nagize ko nuku it's okay. Bibazo vyanje birakemuka haba hano no mu gihugu byose bimeze neza. Abantu vyara bafite ubwene gihugu bwahe? USA. Mwana navya afite ubwene gihugu bwahe? Attestation de naissance yayihawe nande? USA. Wewe ubumva umengo uri mwijuru bro, turi kumwe ngaha n'amareta 50, leta yose nashikiramwe tuguma tungana ngaha bro. Koresha ubwenge mu byo buri kuravuga, ahubwo uhangane nabo bana mungana kino gihe sinkira umwana wo gutegeka, sinkira umwana wo kubwira ngo kunuko ngo gira uko ambara uko, yo nagenda ibirenge bisa. I don't care bro, nacho bimbariye jewe. Nakubwiye amabanga yaha yose narayamenye, nugupambana na company hanyuma ibisigaye igikuru si bicoco hano muri Amerika. Nibyo utarabimenya uzokwa muri nyuma y'abandi, zogumwa n'ivyo vyiyumviro vyawe biri hasi, zubasa bazi noti.
ntibahaye ibicoco, ntibahaye ibirato, ntibagira iki. Bro, nshobora kwambarira amadolari 10 nkagusumvya kubego. Kintu ca mbere cyo kubegwa ni munda. Kubaka umubiri bro. Ibisigaye impuzu yose wambaye iragufata bikagenda neza. Ahubwo ndatevye ni nkubu natumye kwizindi muri Afrika. Komande online cyangwa iki byose ndabizi. Naragutumye ngo mfashe. Nakubwiye nta kirato kwambara kizimbye je ntogura, nta modoka wogira mwizimbye ntogura, nta muzu nini zimbye wambara ntogura. Byo kugumuri ku urakira inkunda ku bantu babagabo bagenza we nta nisoni. Nta soni. Yubuze content, urabuze ibindi bintu ushobora gutangaza. Maruru gusa. Maruru. Bro. Urangwanije bikwiye Imana irantereka. Nacho ushobora kungira. Ndi ngaha. Niko hapa. Wewe si untege kuko nambara. Si untegeka. Ahangaha uzobaza umunyamerika yuzuye. Umunyamerika ukuri. Nta munsi wari mwashira imbere ibicoco. Anapambana na franga. Hakuna bingine. Muzambarira he? Hano muzambarira he? Home company home. Home church home. Uragura ivyo bihuzu ngo birunde mu nzu ngo bigira iki? Gira ni hamwe hariya mu Burundi Bujumbura dusoka ku gatandatu ku gatanu iki ibintu nk'ivyo. Apa bro, ibanga ryaho no kurondera inoti si gushira imbere ibicoco. Ivyo bicoco naho uvyambarira. Gusohoka naho usohoka kangahe? Nimba ukunda gusohoka naho urasohokera he? Turasohoka okay, turagiye beach, turagiye he na he kangahe mu kwezi. Munyamerika ukuri ngaha muri Amerika anava pataro yacitse. Yambara ipataro yacitse. Bagenda kura ugasangana mu milliardaire mu mafaranga y'amadolari bro. Cyangwa wabeshe ubuherutse uri nunu wanyumba uripa franga gapi? Uripa franga gapi? Sawa waragutse. Warishangaye. Warihiye rimwe. Watanze ibihumbi bingahe? Na kintu nakima hano ko ubunyene no bishaka nejo. Inzu no yifata. Nkari hakujya muri haku kwezi. Bajambuka beshe abantu. Wewe wasavye ko ubu mwana wa Kigali. Uri umuntu aciye ubwenge, umuntu w'umugabo agasaba. Unanje mungira mubana, nanje n'umukuru w'igihugu cyacu kaca wigovyora ngo uku nuko bro. Achana na mimi. Jewe ngeza handi kuko nta bufasha nzo kwigira ngo niyo nzoba nkenye. Niyo nzoba ngeze kumfiro. Bakavuga ko Chimamanda ari wafise umutu ushobora kunkiza. Wewe ntabwo nzigera nshaka ubufasha bwawe, nzofuma nemera mfe. Abikubwira. Nzofuma nemera mfe jewe. Hako wewe wagira icyo uterera mu muryango wanje. Abarundi b'umutima barahari. Abagenzi fise barahari kandi ni benshi. Man, iyi ni message ya nyuma ngo haye narabihagaritse. Ariko trop c'est trop. Urarengeza hari gihurenza. Uri umugabo gito. Ndazi mukanya uraza kunyishura wasazi uri kuracira inkonda ndakuzi. Nakubwiye ni message ya nyuma je nkurungikiye. Rabana n'umuryango wawe. Uhangane niyo nzira wafashe yo kugwanya ijambo ry'Imana. Urabane niyo nzira wafashe yo kugwanya igihugu, utona renga nahajya nguragiye mu gihe ukivuga ivyo uvuga, mu gihe ukivuga ivyo utazi ku gihugu. Bro, nsavye imbabazi abafana kuko benshi barambujije kwishura wewe. Bibaye ngombwa ariko abafana bambujije ni nko bambujije. Sorry mumbabarire, ariko hari gihe numva umengo bibaye ngombwa. Ndaguhaye akanya wihaye ubuvugizi bwanje, wihaye ko ubuvugizi wanje. Umuvugizi wanje. Kandi nta mafaranga nguriha.
iyi video uze kugira icyo uyisesangure uko ushaka, uyisesangure uko ushaka, kuko urazi ko haruhande yuko M23 kino gihe itari kwiraguha akazi, ndazi ugira uce winjira mu kanya kazi ko kumvugira no kugura ubusesanguzi kuri jewe. Video ngiyi ndayiguhaye, Mana irihangana.